none gasha abo baririmbyi bose uvuze basinze bashinze amalebo mu Burundi tubagaruke korera nindari international ku buryo shinga lebo ntagirire jalousie umuririmbyi yazanye icya kabiri naco ninda adahatanira ikibanza ca mbere babikeneye Davos babikeneye kandi nta numwe ari mwari international yaba Big Fizzo bro kuba international n'ikindi kintu Big Fizzo turamwemera no mu grand frère wacu urumva ego abaririnzi bamwe arashobora kubabera papa bakora byumva ni muncha makino umuntu amaze gukora amateka menshi cyane mu gihugu ariko iyo level yo kwitwa international ntayo aragirako the same na Sadpi level yo kwitwa international ntayo arashikako aho rero tuce twihuza aba Dramati ba Fernando bandi abo nibindi n'abapolisi bo ngaho ukamubaza ati umuririmbyi twa Fernando ramuzi cyeba nka bimwe bya Frank Generation 80 bafashwe n'abapolisi bati mutama ngo je ndi wandi ari mango mbo mukunda iki ngwe muri ko tubaza ivyo dukunda Simbizi n'umu content creator Simbizi ibintu byinshi akora suko haba harimwo bon ukuri kuba kurimo me arakavya uravyo mu kuvuga arakavya suko ukuri kuba kurimwo ari kuyinshi cyane afise ukuntu aca kavya inkuru urumva kubera kugira ngo content ziwe zigire gute zikurikirana urumva none Simbizi akazi yo bakora kandi nagaki hariho ukuntu abakobwa benshi abakobwa benshi bafise ama deception urumva rero kugira ama deception bagahitamwo gufata inzira zo kudasubira mu bintu vy'inkundo kubera ko baba bajwe niki abenshi bahura bagura kuko yambaye umubiri bien sûr kuba yambaye umubiri hari amabezo umubiri utegezwa gukenera rero yabezo kubera ko abazi atari mu rukundo kandi nashobora kuja kwidandaza ngo abo mu maraya canke afatane n'umuhungu ari we wese ati ngutugi rero bahura bagura burya bupupi Imana ishimwe kuba yaravya nani wazo ko tazovya ndaboje uramuzi kera reka ndaboje uraza kuraba muri studio wanje ariko aririmba kera ariko aririmba araza kurara ashi kugira ave ku ntebe yabayice nk'into yicarako yicara kuri zijya ntibwe ngo nizo mu rusengero zijya ndende ego kugira ave ko ati Hello everybody, hello everyone, everywhere, another day, another chance, another blessing. People then call me Kodi Mr. Brock. Yes, ko bisanzwe sindume by the way ndi kumwe n'undi mu invite. Iyo dufise byinshi bishasha tubazanira, irife ko turondera umuntu abibagezaho. Nko bisanzwe nabazaniye Akisdani muramenyere mbeshi kuri Akamo TV. Uno munsi namugarukanye kamazinda muramutse nabona nabaramutse. Karibu sana. Yes, ni sawa bro, biragenda neza. Ego kabisa inyuma yo kuva hanze canke kugenda ndagusanze muhira bimeze gute ni bon everything is okay ego kabisa abaza amafoto uri kuri airport ugarutse mu gihugu cyo Burundi nyambo tarugiye eske twakende kumenya ni Akisdani yaragiye canke n'ibintu vyakirashimye gushira ku bunzi no jewe hari ibintu bimwe na postinga donc update donc mvuga ati ngo Jacques ko kibaye ubunyene ngo reka cinda gishira ku mugaragaro ubwo nyene aho ndavuga ibintu bindabaje biri private urumva ivyo navyo nshiye kugirira ku mwanya kuko je vyaramaye icigo gihe nabona hari umuririmbyi wo muri Amerika yigeze gupublia amafoto y'ahantu yarari ayo mafoto abagizi banabi bamwe usanga tugenda dufise abantu abahaters urumva baca barabona ati hari ahantu kanaka bagenda kumwica ivyo kandi biba kandi no kurinde kuri AKA umuririmbyi wo muri South Africa yinjiye muri restaurant araheza arifata abaririmbyi barafise izo ngeso cyane yuko buri hantu ashitse chafati ifoto cyangwa video agaca apostinga direct ajye umuririmbyi ubona kenshi yamari kuri telefone abari muri mu bintu nkamwe n'ivyo rero ivyo urumva ko harabo bihora bikwegera uko abantu bace baraba bakamenya ati hari ahantu kanaka tugende ukura vyo basanga baje kugirira nabi rero ni vyiza yuko ibindi bintu bimwe tuza turabipublia mu mwanya utariwo wowe ukazogenda kundondera ku kibuga c'indege kumbe nagushiriye amafoto yo mu kwezi guheze urumva
mwaka warahavuye ego urumva rero ibintu nk'ivyo onye je narabonye abantu bakomanse ibintu byinshi cyane mugabo c'est pas la première fois je ufata indege bro ndamaze kuyifata ugenda mu buryo uri hari n'ikindi gihe nabigize nyene officiel abantu baraza ari benshi no ku kibuga c'indege amafoto n'amavideo arahari ibiganiro birakorwa ku maradio easy kabisa mugabo pour le moment umuntu abakeneye kumenya ati turiko tujaye Jesse nkiri ko ndondera bwa style bwo kwizina ahubwo ni kugira note uriko higo style bwo kumufuko ngomba kuhiganwa n'abazira note ajya naboni n'urundi rwego bajya kugira ubashikire bajya wawitanze cyane imyaka ni myinshi cyane muga nta kidashoboka bien sûr koze cyane Imana irahezagira kabisa nuko twarakoranye inganiro bushize uvuga DJ Fernando katandirimbo yiwe yigeze iteguzwa abantu bakayitegamwe ivyahatari mu ugasanga iraje nk'icaduka nko wayivuze irafatishije abantu barayikunze abantu benshi bakavuga ati Akisdani we watanguye mu muziki kera why not ivyo vyaduka vyawe tutabibona biva kuki aho rero no biryoshe urazi barenze bavuga bati why not usohora ivyaduka ntibigire impact iryo niryo jambo ribabaje mugabo bavuga bati nivyo vyaduka ntavyo tubona bisigura yuko nta ndirimbo uri kurabaha rero aho umuntu ntako ashobora kukujajinga abafise kuko indirimbo ntazo uba uriko urasora kaba nkako nivyo je ugiye kuri YouTube channel yuanje araheze igihe kirekire cyane atandirimbo shira umwaka urenga uriko uravyumva nta ndirimbo iri officiel ndashira ku buturuko turaja mu myaka ibiri mugabo ari kuba bibabaje iyo abandi ko ndasohora indirimbo zikaba ata impact ziriko zirakora akujya kwa ba oyareka ndabihoze reka ndabihoze nukuvuga rero ati no mwaka mugabo munyitege atagihindutse muri uko kwezi nyine kwa kabiri zishasha kabisa muri uko kwezi nyine kwa kabiri kandi ndi sir kindi mu meruka gusohora iri officiel n'indirimbo yitwa Mpore indirimbo byose sana bise ko bariko baraturaba bayizi cyane rero bijya bisigura ati nubu ninasohora indirimbo ikabiri officiel izokora neza kabisa tukwitege gute muri 2025 muri 2025 nizere kudasondeka abantu donc iyo utariko urakora cyane uba waribitse ni kenshi abantu twama tuvuga ngo uwo mwaka rero ndaje mwaka bitsonabica uwo mwaka ndaje kubama ariko mu ndwi za mbere zitangura umwaka gahigo umuntu agacika intege rero byiza semye ko ibintu bimwe bimwe ntuvuga ati ngo munyitege ukuntu muri no mwaka ahubwo gusa duti reka turindire turabibizoba mbe novuga ngo munyitege ukunyameje nkavunika nkamara amezi 8 mu bitaro reka turindire tuturabuko bizogenda kusonga warusohora niyo ugiye usohora ubu nta butandukane buhari bunini cyane cyangwa uje mu mapiano nka harawe cyangwa mu yindi mundi mudiho kanaka bunini cyane hariho difference nini ya cyane gose ago ndi mu mastile yose ndanakumenyesha yuko nsanzwe mfite indirimbo yitwara guprofita nakuranye na Kingorongoro itarasohoka mfise indirimbo pule mu matitre ya iracitwa urukundo hari gihe bisho guhinduka twaririmbanye na Arsene Bucuti ndabafise ndafite nini indirimbo yitwa ni mwantora nakuranye na Samba Famba izi ndirimbo nibaza yuko zigiye kuba mu zambere zigiye gusohoka ubu mu ntango muri iki gice ca mbere cy'umwaka cy'amezi 6 no kabisa Akisdani turiko turabona cyane amarebo nka za Band Boy za Empire Avenue uko zari kera ndavuga for example nko muri Empire hakirimwo ba Bernice ba Benturo kuntu zari zikaze na Band Boy kuri bakiri kurabizi muguno musi tukaba turiko turazibona wibaza yuko bipfira he amarebo y'u Burundi cyangwa yo mu Burundi akakanya ataco ayo twari twizeze ko ibikomeye ataca ari karakora ata bintu bishasha turiko turayitegamo Ona nakubwira ikintu kimwe iyo uvuga uti ngo ugira ugurure lebo hari ibintu kwanza kubanza guharura first uraraba yuko utari umuririmvyi ari national swati urumuririmvyi ari international sawa bivuze biti rero ko uri international ukeneye kuzana uca aza kuba national canke tubivuge mu rurimi gumvikana umuririmvyi impunza makungu wewe nimba wamaze kuba umuririmvyi impunza makungu umuririmvyi agenda mu Rwanda muri Kenya muri Nigeria mu haye bakamutahura urumva rundira rero umuririmvyi wewe uza gushira mu Burundi mu gihugu cawe bamutahura abanyene mu gihugu cawe urumva amaselo n'inguvu ziwe we icukora umwubakira gusizina mu gihugu
ciwawe urumva hama aho handi hose nawe azogenda arahironderera mu nyuma ico ni cyambere ubukwiye kuraba kabisa sivyo ikigira kabiri ugacuraba yuko wewe utari umuntu urondera inyungu cyane mu bintu mu vya muziki ni mutari uwo muririmbyi ari international kavuga uti jewe sindirimba kugira ngo peut-être ngo mpangane n'abandi baririmbyi urumva nturi international uri national raba rero ati je en tout cas sindirimba kugira ngo ngwanire ikibanza cyambere muri iki gihugu urumva ivyo bintu bibiri nutabiraba nta lebu uzokugurura ngo bikunde kuko icambere uri international umuririmbyi wawe afashe mu gihugu ciwawe we ntacu babigutwara sivyo ariko rero uri national uri umuririmbyi wo mu gihugu gusa urumva rero no kuvuga ngo nimbura umuririmbyi wo mu gihugu hamuzanye umuririmbyi nawe ushaka yuko afata mu gihugu agasohora hit uzomugirira jalousie kana ari umuririmbyi wawe ntuzigera ushaka yuko agucako sivyo kuko bizoba ico naco ni uwo nundi mutima kubona yuko ati umuririmbyi nije ndamuzanye mugarashoye kunchako nabantu bake bashoye kuronka uwo mutima no kuvuga rero ngo ubukeneye kuraba ati eski asigira nza n'umuntu aza kumusambura ko umuririmbyi wawe nawe nyene arinza kurusha amahiti egal ke acatangwa kukugaya ivyo ni ibintu biri uko nyene uriko bavyumva me uri wa muntu tuvuga uti je nakare muri umuziki sindiko ndabuhatanira cyane ngo wane ngo niri ikibanza ca mbere urumva nukuvuga ngo uwo mwanya wewe umuririmbyi wawe nubwo yubaka hit bituma umunezero wawe kuvuga uti jewe sindiko ndahatana ngo sindiko ndirima ngo ngomba kumenyekana nakubyo kwa Happy Famba urumva n'umuririmbyi na Vishulov n'umuririmbyi mugabo niyifuza ngo Famba ntashaka ngo afate niki no nubwo bishika karirimba aririmba kubera ko ari impano gusa yiwe mugabo ari hoho ntabikora nka carrière urumva none gasha abo baririmbyi bose uvuze basenze bashinze amalebo mu Burundi tubagaruke ko rero nindari international ku buryo shinga lebo ntagirire jalousie umuririmbyi yazanye ica kabiri naco ninda adahatanira ikibanza ca mbere babikeneye davos babikeneye kandi nta numwe ari mwari international yaba Big FIZZO bro kuba international n'ikindi kintu Big FIZZO turamwemera no mu grand frère wacu urumva abaririmbyi bamwe arashobora kubabera papa uriko bavyumva ni muncha makino umuntu amaze gukora amateka menshi cyane mu gihugu ariko iyo level yo kwitwa international ntayo aragirako the same na Sadpi level yo kwitwa international ntayo arashikako aho rero tuce twihuza aba Dramati ba Fernando bandi abo nibindi n'abapolisi bo ngaho zukambaza ati muri twa Fernando Ramutse cyaba nka bimwe bya Frank Generation 80 yafashwe n'abapolisi bati mutama ngo je ndi wandi ari mango mbo mukunda iki ngwe muri kutwaza ivyo dukunda ngumve nani ngo twe dukunda iki kura tugaya kwe nizo byivyo rero urumva nuko Fernando arazwi n'abantu basanzwe bakurikirana umuziki fresh kabisa kandi arakora vyifatamwe neza co kimwe na Dramati urumva mugabo kuvuga ati ngo international bro international n'ikindi kintu men nta muririmbyi mu Burundi twe dufise urumva na Kidumu umve ngo ari Kidumu muri Kenya aririmbira mu bubare ama evenement komakomeye muri Kenya Kidumu ntaho uzomubona kabisa Kidumu n'umuririmbyi wo mu Burundi hamwe no mu Rwanda bisigura yuko ngumvye kuvuga ko mu Burundi atamuririmbyi harafise power yo gushinga label why not ni kubera ko nabisiguye n'ibintu bibiri umuririmbyi atariko agwanira kuba uwa mbere urumva umuririmbyi kandi amaze kuba international abo nibo bashoboye gushinga label none abo ngaha mu Burundi barihe erega strategy zo kuba boteza umuntu imbere barazifise sivyo barazifise kuja kwa Sat bakakubwira ati ngo je umuririmbyi ndamutoye ngira ntumamenyekana ivyo kabisa n'umwanya mutonya cyane ngaha mu gihugu aramumenyekanisha neza cyane gose abantu bakamumenya urumva ariko none gasha barinze bumvira inzigo kamane philosophe umuhitinzi wa deseme ni atari sa muje bakenuko bro nishobora gushinga rebo nawe giharanira hiti zo mu gihugu giharanira kuba wa mbere yo giharanira kuba wa mbere kabisa ivyo biratahuritse nuko
Akesidani ukunze gukora ama analyse menshi menshi baranayakunda by the way si ivy'imbeshere urabishira ku mbuga ziwawe donc hariko haravugwa cyane nyuma ya Kanyaru abana bitera ubudaje bwa Heineken urumva bwa Heineken bakaza kubwitera abakoze baravyumva abandi bagakora analyse bavuga yuko ni mu gihe bariko barabwitira mu gihe babuze abasore abasore babo bahereye muri M23 voilà ngo bahereye ngo muri M23 wowe analiza hanze hari amakuru hanze hari amakuru kwe bon tureke kwanza izo ni mbeba zita memes kama ni memes kama ni memes kama ni izo ni memes z'abantu nyene baba bagomvye kwikorera mugabo ivyo bintu nibiri mu Rwanda gusa aha mu Burundi birahari kubakurikirana waka Light TV ma documentaire murashirako narabisiguye neza cyane ndavuga umwe mu bakobwa bigeze kumara igihe ngaha bazunguruka barondera uwo mukobwa ndamuzi face to face yarondeye abahungu baza barakorana ama video urumva y'ubusambanyi hama mu video imwe bamuha $200 bisigwa ko umuhungu atwara $100 umukobwa nawe agatwara $100 bro ndamaze kubisigura kuri waka abantu muri ko muradukurikirana mudakurikirana waka Light TV baje kurabana murahomba cyane kubera ko ivyo byose ni vyigwa ndahatangira ivyo byose ni vyigwa ndahatangira nce ndakora n'ikiganiro izo video mbega bazidandaza gute bigenda gute byose ninje ko abantu batarakora subscribe kuri waka Light TV navuga yuko bahomba cyane bafuma bakora ngaha nyene ku kamo TV sometimes tuzoba turahurira ngaha nyene tuyaga uriko uravyumva babimenyera hanyene ndabisigura neza ati aya ma video aradandazwa rero abitera utudaje nongaha mu Burundi barahari le problème nuko gusa uwo mu Rwanda vyamenyekanye kandi after kumenyekana urabona yuko vyaciye biza rero kumenyekana bien ivyari vyo bimenyekana yuko andetaye kari vyo badandaza ari commerce bige rero baje kubivuga jene namaze gukora ikiganiro ndabisigura mu mpote nukuvuga rero ngo nungaha mu Burundi izo men dili zikinwa ni nyinshi cyane ngaha twe ari ibintu turaba tukavuga duti vyot urazi nkaje wumvuza ati nkeneye kuba umugwiza tunga muri bimwe vyo kwihuta vyo kwikura mu nyene bwenge kuko ntushobora kuba umugwiza tunga utikuye mu bwenge mu mpote ico kimenye no gukawuka kuko umugwiza tunga ari we wese ukuntu atwara ibintu wewe uri kuraraba ububona ati Jesse ivyo ntavyo nari gukora siko nari kubikora bisigura wewe waravuga ati uyu muntu agomba ze kunyicira amadili wanje reka ndamukinira idili bamufunke urumva bisaba nyene kuyikura mu bwenge iyo baje roje mfise umutima wo kwikura mu bwenge pour le moment mbaniriza amafaranga menshi cyane ku mbuga aha sinubura abakobwa bibirara nkoresha ama video haiza nka postinga hiyo kayadandaza urumva nkadandaza hariho nibindi vyinshi inzira nyinshi cyane zo kunjizamo amahera kuri ibintu vy'imbuga mugare tuvuga duti ivyo nubwo ubikora uzopfa mugo uzopfa warariye amafaranga none ubu ntayo ndiko ndarya kwa kwikintu nkeneye ndakironka none ibindi nibiki reka twirire bike turyame kare hari n'igihe ubijamwo ugasanga kugutungisha bigiye kukwicaza mu mpimba ubuzima bwawe bwose urumva zindi uvuga ati reka turindire Imana izo dukorera nico kizima nayo izo zine nzira z'umwijima wapi kabisa abo bakoze analyse yuko abasore babo aribo bagwa muri Kongo bituma bitera ubudaje barihenze naho bihuriye kabisa mu Rwanda hari abasore benshi batari mu vya M23 n'ivyo batanabizi kandi beza bagororotse bahagaze neza sinibaza ko nubwo abakobwa baguma baba benshi kurusha mugabo sinibaza ko vyushika kuri ugo rugero rwuko umukobwa bavuga ati ngo nabuze rero umuhungu bon tout simplement shishima kantu gatonya hariho ukuntu abakobwa benshi bafise ama deception urumva rero kugira ama deception bagahitamwo gufata inzira zo kudasubira mu bintu vy'inkundo kubera ko baba bajwe niki abenshi bahura bagura kuko yambaye umubiri bien sûr kuba yambaye umubiri hari amabezo umubiri utegezwa gukenera
rero ya besoin kubera ko abazi atari mu rukundo kandi ntashobora kuja kwidandaza ngo abo mu maraya canke afatane n'umuhungu ari we wese ati nimutuge rero bahora bagura burya bupupi mapeni electrique sinzi uko vyitwa inzira amazina menshi urumva bahora babigura abenshi kabisa barabifise si mu Rwanda gusa ni all of the world kwisinzima abakobwa benshi bijya barabifise urumva hari n'abafise abo bikundana mugabo bijya bipupi basanzwe babifise ivyo kabisa ivyo ni ibintu biriho urumva rero nibisigura ati ngo abo bakobwa ngo nukubera abasore bagiye muri M23 naho bihuriye kabisa sigura ko analize yabo bari swata nuko tuko turabona mu gihe umukobwa wo mu Rwanda akoze ibintu by'iterasoni binabiri asijya mbere yibaye sijya kabiri ugasanga leta yahira borohereza naco bayivuze ko bitandukanye no mu Burundi bacha guta muri mu bambi cyangwa ni leta yabo yo bibashigikira bon aho rero muri leta rero nca ntangwa kwanza kwiyumvira gatonya ko utagomba kuntera njya hamameze ni ishuri urumva Chesi nibaza ko kwisi hari leta ishoye gushigikira ibintu nkabige oya sinavyibaza gusa hariho ibihugu leta ishiramwe umukazo igakaza cyane ku bintu nk'ivyo ikaba strict bivanye n'umutegetsi asanzwe ajejwe ico gisata urumva ukusanga ari seriye ugasanga avuga ati ntakaruro ngaha mu Burundi ibintu nkabige biragoye kubibona ariko mu Rwanda so kuvuga ngo barabishigikira bijya kuko nabonye urabona ko bace babafata ico ni kimenyetso deja cerekana yuko batabashigikiye ariko nubwo babafashe mu Rwanda ivyo bintu biramaze kuba vyinshi ku media donc mu Rwanda ari una ku mahadi amwe bakora ikiganiro cyo kuvuga ibintu mwe nabijya urumva rero no kuvuga ati nta nguvu hariya anya ntibabikarira cyane nkuko ngaha mu Burundi babikarira ni nkuko kandi muri Tanzania mu Rwanda ho barabikora bakabipublia ariko sinibaza ko abanyarwanda barusha abatanzania kubikora abatanzania gusa nuko bari bari calme urumva sivyo bija kuri media bajya bafise amakuru menshi muri Tanzania amakuru menshi baguma baronka amakuru ashirako nta mwanya woza kuronka wo gushirako bijya rero mu Rwanda iyo niyo yamaze kuba content urumva yamaze kuba content bavuga ati ushize ko ibintu mwe nibi birakurikirana kabisa dufate no kubarera tambuka uzino mu Kirundi ciza no kubarera tambuka uzino no kubarera donc iyo umwana akoze ikosa ugatorera ngo buri kuramurera tambuka uzino utuma abona muzo haraza ko sagatoyi eje duze peut-être reka tubifata uko muga sinzi ko ari uko bibye sinzi ko ariko bimeze kweli ariko akesi twarabonye ibiganiro byinshi bagomba kwerekana amashusho y'ubusambanyi mu Rwanda byinshi warabibona mugambwa ino twe navyo tokora urabizi twita dufunga cyangwa bijyanye bituma bashira ku makazi yose bakerekana ari byo vyoba donc bararendegeye niko ndavuga ko ukurera umwana atambuka uzina uriko hari ibiganiro bazana burya bupeti gagira ibintu kuri kamera sintarinze kuvuga oya mu Rwanda ho ni byinshi mu Rwanda ni byinshi cyane ibiganiro umwe nabijya by'ibintu by'ibisambanyi iki ni byinshi kandi bijya rero nivyo biza kandi kugaruka gukorompa abantu mu mitwe ugasanga kuba bobona ama video nkajya kubana babo b'u Rwanda baba babibona ntibabibona donc ntibibamara amaza nkuko umurundi ivyo mu maramaza nkuko donc umurundi yo kwiyumva ariko abona umwana wiwe canke umwana w'igihugu mu video mwena aha anya nyene rero hari umukobwa yigeje kuja kuri media avuga ati ngo abahungu bose ni imbwa uragene ubazi yo yagaruki ino mu Burundi yagiye gusa kuri media ati abahungu bose ngo ni imbwa wibaze na se wiwere yaramushitse ngo we kuvuga ngo se wiwe none abahungu bari mu Burundi ni se wiwe gusa yari yarengereye donc abategetsi bose kwanza umengo yavuze ngo ngo abahungu bose bo mu Kamenge ngo nimba yagarukiye hari cyarakoze babire mugivyo wonye nko mu Rwanda urabivuga easy ubuzima bukabandanya uko bavyo namatera donc noko niterambere cyangwa ni development yawe yamaze kurengana oya si question yo kwidevelop yo kuba yo kudevelopa iyo si development masiterambere si n'umuco w'u Rwanda no nivyo nyine navuga ati usanga peut-être umutegetsi ajejwe ibintu vy'imico urumva avyugarira amaso kandi ndabitahura sometimes hari gihe usanga bavuga bati abajene biwacu ibi nivyo bibinjiriza
urumva ibintu rero bimwe mwereka turavyihoza kugira nabo nyene erega bijye biratuma abajene benshi bataza kwivanga muri politiki baza ko umurundi ashonje aca mu politiki umurundi yataronse amahera yo kuryoza amba tireta leta ngo aba yabuze amahera uri murundi abuze amafaranga aje mu politiki ntangura guponda atangura gupora kandi atabari kosa rya leta kuko we umwanya uyabuze hari abandi bariko barayaronka sivyo no kuvuga ngo rero ibi bintu baba bariko barakora hari abategetsi bo mu Rwanda bavuga bati ibi bituma abajene benshi bataza kubibisuma bataza kwivanga mu bintu vya politike jaha ibintu mwe n'ivyo akavuga bati rero niyo mpamvu tudakwiye gushiraho umukazi munini cyane bimwe mwereka tugurumva ko mu yindi nzira hari ibindi biba biriko birica baba bariko barakinga bongera bici bintu mu bisanze bon kandi nuko nyine bitegeza kugenda ikintu cyacu cyose kirica kikongera kigakiza kabisa nuko twibandanirize murumva nyuma ya kanyari ibintu bimeze fresh sana nuko haraboneka amajambo menshi hagati y'abalegend baba barimvye b'abarundi ndavuga Big FIZZO na Lolilo bose bakoreye umuziki mu myaka myinshi itambutse nta utabazi akuzaho hambere nuko biboneka cyane Big FIZZO ari karacokora Lolilo misi yose Lolilo agize akantu muzizi nini na n'ibindi vyinshi mbega ivyo bintu ku ba artiste muri generation kurikira nkamba ivyo bintu nta kibazo biteza muri industry bimeze gute umuziki mu nsanzwe kwanza kujya ni kukogwa umuziki so kuririmba gusa si mugabo abatama bacu bariko bikangura bariko bibuka kwifuka nibareke ababandi bapeti bikorera nico je numvuga byarabananiye menjari gihe mvuga ikintu kazubona abantu bariko bakomanta FIZZO twese turamukunda Lolilo twese turamukunda nta kibi badukoreye nta muntu batwiciye nta matungo badutwaye twese turabakunda me ukuri reka kuvugwe men uraza ama opportunity FIZZO yaronse arayica kandi kuri numwanya ayo ma opportunity ariko bariko arafasha aba artiste bashasha benshi aba iyi generation shasha FIZZO yarondewe na Ice Prince baririmbane ntituzi kibazo cyahabaye mugani baririmbye tubandanye tutuvyiho none ntangura guharurira oya ni kubwira kumbure hari abantu bakine kubimenya FIZZO amaze kuronka ama opportunity menshi cyane ariko indirimbo Jux na FIZZO iri he hari urigera wumva wapi kwe no baza ko bifira he mu gihe baza muri preparation muziki ama preve menshi mugabo ni yale tureka tuvyihoza ariko bajya anye Jenje nigeze kuvuga ati aba bakidumu ni bo bishe umuziki mu Burundi Kidumu kera ari umuntu urinze umuvuga nabi kuri medi asha azobona baza gutora ati tuge amengo bavugira amakuru y'igihugu abungira ngo yayitahuye sinzi aba bakidumu Kidumu je ndibuka yegeranya ba Black G ba Satbi ba Yoya hari mu za 2012-13 uko hari muri conference mengo ya Primusic kama ari Primusic ya mbere kama ari ya kabiri sinibuka uyibaze mu artiste muzima ngo YouTube ni giki muza gushanga muziki kuri YouTube ngo hajya naho kuja kubika gusa indirimbo what donc nigeze afata umwanya wo entertainment uguma wiga ibintu bishasha uko bija ati ikintu biri gute iki nkaje wo muri phone yiwanje pour le moment hariho application nyinshi cyane urumva nashizemo nunga mu Burundi semererwa no gukora bahajya ahantu bakushira ate uzuza nimero ugasanga Burundi ntiburi murumva kuri uwo mwanya aho iyo application naho ushoboye gukora meje ndazifise ndikunda ziga twize application zikora gute urumva TikTok je ndi mu bantu ba mbere batanguye kuja kuri TikTok igisohoka kabisa aha mu Burundi ni mu bantu ba mbere ubwo usanga batamenda bitahu none ko bamenyereye kwidandariza amasede baba udeni sinade ibintu byanyu no kuvuga ngo umva umuririmbye nk'uwo ngo YouTube nibiki agaca avuga ba Black Jet ngo ubwo bujwi bwanyu ngo bwo kurira ba Satbi ajya ma autotune ajya ma autotune kera bayita vocoder bashira mu majwi yabo ati ngo namajwi yo kurira ngo bari ko bamena indura abantu ngo pour le moment nivyo biri ku isoko
iyo Kidum aza kubidécouvrir avant peut-être yari kuba yaranamutanze Michael Jackson kuja kuri YouTube kuko YouTube yatanguye mu za 2005 6 hiyo on urukura vyumva ukuvuga rero ngo Kidum yaza kuba maso mu za 2007 8 yari kuba ari kuri YouTube ahubwo ari kuza kuduhimiriza twebwe ati basho muziki mu myaka iri imbere aha niho uzoburi problème wane tuba tubuze umuririmbyi basafise nk'imiliyoni 5 z'aba subscribers niho uzamva ngo umuririmbyi wa mbere mu Burundi ngo ngwazwe cyane afise 300 subscribers uwa mbere umenga ari mu 400 naco bitwaye none 300 bitandukanye oya mu Burundi YouTube ya mbere ni Kayanza Kids ifise subscribers banga ibihumbi amajana ane na hama Chris Ndikumana ifise subscribers banga uri muri Amerika nitomushiramwe oya abankurikirana n'abanyamerika n'abarundi tunabanyarwanda no ntidukwiye kurabira ivyo twe cyane cyane kandi turi mu muziki yego sivyo nukuvuga ngo umuririmbyi wa mbere kandi profane niyo turimwo vyo mu gospel shaka kuvyiho yego wa muririmbyi abona ati nije ndi wa mbere mu Burundi afise 300 subscribers wo muririmbyi ntaharashika nawe uno musi utango kuririmba ukabifata au série wo mucako c'est vrai nukuba gusa série aba subscribers wo mucako kuri niyo YouTube ntimenyego kandi ntirogwa cyo tugitahura ntirogwa YouTube wewe waza yuko ariko bera iki batadoza wa subscribers kandi ibikorwa byinshi batanga nta bikorwa ntituja handi nituronderera handi ntitugira iki nta bikorwa raba Dramati igihe ariko arakora cyane YouTube ziwe zaraduze sana mbese sadbarusha aba subscribers bangahe Dramati si benshi uravye kariyeri zabo ziratandukanye cyane bajya mu rusha sibo yategezwa kuba amurusha sivyo arusha aba subscribers bangahe Fernando si benshi hafi 150 urike kariyeri zabo ziratandukanye cyane umwe ni wa kera cyane urumva nibikorwa tu YouTube nibikorwa bro kabisa turangiza igani cacu Double J ari kwibaruka umwana wiwe ntituzika nifura no karuwa gatatu abantu benshi baramujaje ndavuga amajambo menshi amajambo yo kumuvuga nabi ibiki mugabo aho nabandi bamuteye intege ndetse baramuha n'amakado kibarutse bega akesi Double J no muririmbyi w'umurundi yari yibarutse n'igitangaro abamufashe nabi byarihenze wowe ibintu bisanzwe ko Ujeje kwanza nibaza ko atazona vyara Imana ishimwe kuba yaravyara nibaza ko atazovyara Double J uramuzi kera reka Double J uraza kuraba muri studio wanje ariko aririmba kera ariko aririmba araza kurara ashi kugira ave ku ntebe yabayice nk'intaho yicarako yicara kuri zijya ntebe ngo nizo mu rusengero zijya ndende ego kugira ave ko atizo kuzikora kumuhagurutsa kubera ko vyari inzovu hajya bijya bintu bafata sometime birabafasha kwera birabafasha kuba bokonda ndavuga ry'amaji bahora banwa batuma baja kuri beba bita kuja kuri regime kuri regime ntuciwe mvuze ibintu bafata hari abantu baca baza ko comment ati ngo nivugiye bijya regime bafatanye neyo ko bibafasha Double J kuvyara si bibi nibareka umwana w'igihugu yiterera imbere vraiment nibareka vyare yaronke nundi nimba atari uwa mbere ni sawa ni bon ahubwo yari yaratevye mu gihe hari abandi benshi simbizi ni wakunda kuvuga bajya ba Bifeso ndofrongo ni baravyara n'ibindi n'ibiki muga uwo vyaye bakavuza induru Bifeso sinibaza ko azovyara kwe c'est vrai nuko bisuzuma neza je sindi imana mugabo urashobora kuanaliza selon amakuru twagiye turamenya mwamwe naho nyine tutari sira 100% ivyo tubitahure neza urumva tutari sira 100% Bifeso ke turindire wait and see kandi ikindi naco baririmbyi nibazo barabaca ngo baravyara nimba bigira officiel abaririmbyi n'abantu bafise Razi nakugusubwira ikintu kimwe umuririmbyi ajye makuru y'uzobona amenyekanye nuko we aba yashatse yuko amenyekana abaririmbyi barafise amabanga menshi T-Max igihe kimwe agiye kuririmba Makamba azabona umukobwa azanye umwana ati umwana wawe T-Max ati ikindi gihe baje kuririmba kamani he na Frank Duniano
T-Max abwira Frank ati ngo mumerekeze amwerekeje ngo acabona ngo T-Max agiye ahantu ngo toye umwana aramuteruye umwana vipi ngo n'umwana wanje cyose ntivyari bizwe kuravyumva ico kimwe na Bienfrima yagiye ahantu bamwereka umwana ati ni wawe nararaba ati ngo makane ntangurire he guhakana kumuntu umwana umengo turasi umengo ni mikeke ananirwa kuhakana ananirwa no kwemera torabana abaririmbyi n'abantu bagira private cyane ubuzima bwabo hari n'ibindi bibaba ko batabizi kabisa actually twavuganye vyinshi reka dusezera abadukurikiranye kumburire vyinshi ibyo twavuze vyiza mu bifata uko nyene ibyo twavuze namyo bitabaraba mu vyihoze habizi yuko sivyo sevyo tugiriye ubumaro kabisa dusezera iganiro kumbura afise ijambo rimwe canke abiri ushobora kushikiza ariko badukurikirana amatwi bandanirize cije no mvuga gatonya aho warucishije kwanza kuri Simbizi Simbizi n'umu content creator Simbizi ibintu byinshi akora suko haba harimwo ukuri kuba kurimo ne arakavya uravyo mu kuvuga arakavya suko ukuri kuba kurimwo ari kuyinshi cyane afise ukuntu aca kavya inkuru urumva kubera kugira ngo content ziwe zigire gute zikurikirana urumva none Simbizi akazi yo bakora kandi nagaki nakazi nyabaki shikajya nyine ho kuvuga none gashaho numva ko acamera nka hari urugabo rwo mu Rwanda kamagwitwa nde gasuna uruheruka gufunga kabasha kwitwa nde rume gwivigwa jihad ntuzenye umuyaza mu Burundi kuri yigeze kuja mu Burundi amwibagiye kwavuga cyane amajambo ubwo rutipe nta batandukaniye n'ujya Simbizi rero hari uburore bumwe uri kurampa ugashiramo ba Simbizi ni iki bamuna kumenga uriko kuranje na kabisa uri kuramborira indero mu ncamake bamuna kumengo ugomba tuje muri system imwe nawe mu gukreya ama content mvuge gusa kugira ngo ntange ikiganiro abantu bakira urukije mba nkeneye kuvuga ibintu biri really ibintu kenshi nzi kandi cyo ntazi mvuga ati sindi sire nkuko nivyo vya bifese navuze ati sindi sire me ku makuru dufise nuko atavya nafatse ko atavya nuko ashobora kuta vya tovyara kombora afise impamvu wabivuze ntituzi impamvu mugabo kimwe cyoco tuvuga duti wait and see gusa ico nako ndavuga nuko abantu bamwe nimuza muranshira mu ntuzenye zabo muri kategori zabo ko turi très différent kabisa mfisa abantu bazima bankurikirana mumviriza n'ibiganiro nkora rero baciye baza gukurikirana ikiganiro akabona ndikumbazwa ibintu vya Simbizi avuga ati bwaho ndi ni bamwe ababa ni ntashaka kura n'abainsérie abantu bose bwaho mubaje kuri je hari ikintu kinini yamba niko natakaza all Simbizi no mu grand frère wiwanje ndibuka Simbizi duhura ma 2006 aririmba mu mugumengo witwa Jeffrey's Boys nimba ntibagi abawuzi baca abawibuka baca bawumenya no kera cyane ico gihe umugwi yigeze kumenyekana ntiyaririmba yagomba kuririmbana nabo mugabo umengo barafise ukuntu bamwinyoka urumva nimba just Freeze Boys nimba atari iyo sinimbuka neza ibintu vyuko bagira amahapi y'ibifaransa niki biramwankira araba umuproducteur wa audio biranka arakora video biranka pour le moment rero ariko arakura ubugari ni kuvuga kudandaza umuntu urumva mugaba kandi arazi ibintu vyinshi cyane ibintu vyinshi arabize Simbizi atanzo mugabo ababona yuko bijya bintu abivuze kujya nyine bisanzwe biri ababona nkaho mengo abantu nibo bikunda baza gukunda kandi abantu bamukundira kujya nyene akavya ibintu urumva munca make nuko nakoze cyane akizidanira nakoze cyane ku mwanya waduhaye murabizi twamatumuuzana nejo bundi tumukeneye tuzomubaza akafisa akanya tumushiko yes turakunda cyane Dido Black na Kisdan. I love you so much.